Amahoro y'Imana nabane namwe nshuti bakundwa n'Imana aho musanzwe muherereye hose ku mpande zine z'isi. Yego cyane nongeye gufata aka kanya kugira ngo dusangire imburi. Nabonye ko ntoyigumiza ko jenyine kuko nabonye ko bitarabaje we jenyine, mpisemo rero kuyisabikanya namwe bene data mwamaze kwizera ko umwami wacu Yesu Kristo ko yapfuye akazuka, mukaba mureretse ukuza kwiwe aje kunyakura umugeni. Yaravuze ngo yasize ijambo ry'Imana riratubwira ngo twame twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha. Ngo twame twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha. Kandi hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditse Matayo igice cya 25 haratubwira ngo haratubwira umugani w'inkumi 10 abanyabwenge ukuntu bari bajananye amatara yabo n'amavuta ku ruhande, ariko akatubwira ko ibijuju navyo bari bajanye amatara ariko atamavuta ku ruhande akwiriye bafise. None rero turabwirwa twabwiwe ko ngo duhore twiteguye kandi amatara yacu ngo ahore yaka. Duhore twiteguye rero kuko tutazi umunsi n'isaha nshuti bakundwa. Kandi no mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana hariya ku gice ca 22 naho hari amajambo atubwira ngo ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze, ngo ndi Alpha na Omega, nk'uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Ngo hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa murwa. Ngo inyuma hazoba imbwa, abarozi, abasambanyi, n'abicanyi, n'abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha kandi akabikora. None rero nshuti bakundwa, yari amajambo atubwira guhora twiteguye, n'amajambo menshi ari ngaho muri Bibiliya atubwira guhora twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha. Ndazi ko musanzwe muzi ibihe tugezemwo, ariko kandi sinobura kutababwira yuko dukwiye kuba maso egome muri bino bihe. Kandi nkuko twama twabivuze, igihe turimo abantu babona menga nta kiriko kiraba, ariko abafise amaso y'imwemu barazi igihe turimo icarico. Kandi n'igihe tugiye kwinjiramwo, ico gihe tugiye kwinjiramo ni igihe gikakaye cyane, igihe kimeze nk'itanura ry'umuriro. None rero kuri uyu munsi nyene, kuri izi tariki kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, izi tariki 2 z'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka wa 2024, nagiriwe ubuntu n'Imana hama nsinziriye nza kubona ibintu bitangaje. None rero nabonye ibintu bitangaje. Nasomye ivyari vyanditse ku isanduku ryari riteretse imbere yanje nkariya. Sinabona ubuvyandika ariko nabona vyandikwa ko ijambo ryari ryanditswe ko cari ikibazo cabaza ngo imbere yuko umugeni azamuka hazobanza kuba iki. Hanyuma kubera yuko byari byanditse mu rurimi ntazi kandi ntari bwabone hano mu isi,
nahindukiye ndaba umudame twari twicaranye bwa mbere ku ntebe inyuma ahantu kwibarabara, ndamuraba nawe araseka arambaza ngo ubonye iki Jeannette? Ndamubwira ati jembo mbonye ivyandiko vyanditse kuri irya sandugu iteretse ajyano. Rero nawe arambwira ngo none ngusomye ngo iki? Nja ndamubwira ati ururimi rwanditse ko ntabwo ndarusobanukiwe. Arambwira ngo subira usome. Ndasoma nja ndatahura ikibazo ko cabajijwe ngo umugeni imbere yuko umugeni azamuka hakwiriye kubanza gukorwa iki. Nja ndabimusomera uko nyene, ndabimusigurira uko nyene. Atarambwira ngo soma munsi yaho hari ayandi majambo. Ndavye kuri iyo sandugu nabonye hari ko ayandi majambo irindi ryungane munsi y'iryo, kandi nkabona umenga hari umuntu atera ayagira manini manini amajambo araza aba amajambo manini cyane, kandi aya majambo ntiyari yandikishijwe ikaramu, ntiyari yandikishijwe ikintu kirangi, yari amajambo akozwe mu tuntu twari tumeze nk'utubaho dukoze neza dusize neza. N'umuntu umenga n'umuntu yagerageje gukora indome azikoze mu tuntu tw'utubaho yagiye ateranya. Ntabwo yari inyandiko y'ikaramu canke ngibima inyandiko y'imarikeri, yari inyandiko ikoze mu tuntu tumeze nk'udupande tw'utubaho. Hama ndabona rero batera babigira binini ivyandiko biraza biraba binini cyane. Ndasoma rya jambo ryari munsi y'ico kibazo, ubwo mpabwa kurisobanukirwa inyishu iyariyo. Mpinduye kuraba wa mudame arambwira ngo none ngo usomye ngo iki? Ndamubwira ati mbonye ijambo rivuga kweza umugeni. Aca aravuga ngo yasome yose. Rero ndayasoma yose, ndavuga nti imbere yuko umugeni azamuka hakwiriye kubanza gukorwa iki? Ndongera ndasoma aho munsi rero ati hakwiriye kubanza gukorwa ikintu cyo kwezwa. Ndabimubwira carambwira ngo imbere y'ayo majambo hariho ibiharuro ngo bisome. Ndavye mbona ivyo biharuro biriko navyo, mbona sinzi ikintu cabigira binini, nabona gitera kibikakamisha biba binini cyane kugira mbashe kubibona neza. None rero ivyo byose nabisoma ku isandugu ritangaje ukuntu mbese ntushobora kugusobanurira. Isandugu ryari ririmwo amabanga yenayo. Rero nasomye izo namba, ndasoma ndamubwira ati mbonye ari 1998. Nawe arambwira ngo ngo nizo nyene. Hama nca ndamubwira ati none ibi bigombye gusobanura iki? Nawe arambwira ngo muri uwo mwaka w'1998 ngo habaye ihimiriza ry'abantu mu madini agiye atandukanye. Abantu barabwirwa kwezwa. Ati iryo jambo ryo kwezwa muri nyagihe niho ryavuzwe cyane mu madini atandukanye. Abantu benshi barezwa muri ico gihe, benshi byaravuzwe hirya no hino. Ati rero muri nyagihe abantu benshi bize inyigisho nyinshi, babigishije nyinshi, bahishuriwe byinshi, kandi bagira imyiteguro idasanzwe. Hanyuma rero arambwira ngo uyu munsi rero ngo ivyo bihishuwe kugira ngo bimenyekane ko iki gihe tugezemwo ari igihe cyo kweza umugeni. Ngo igihe cyo kweza umugeni, ngo igihe rero ni iki? Kandi igihe kirashitse umugeni yezwe, umuntu wese ari hose yezwe. Imbere yuko umugeni azamuka ngo habanza ikintu cyo kweza
umugeni. Ngo rero ngo umuntu wese agerageze ku ruhande rwiwe, agerageze kwezwa ngo buri munsi burakanya umuntu wese ahari hose agerageze guhora yejejwe. Aravuga nti muri uwo mwaka w'1998 ati iryo jambo ryaramamaye cyane mu madini agiye atandukanye, bavuga kwezwa, batangaza byo kwezwa. Ati rero iki gihe riragarutse, ati iki gihe iryo jambo riragarutse kugira ngo ryamamare hose, abantu bose bamenye igihe turimo ko ari cyo kwezwa. Aravuga ati iki gihe rero ni cyo kwezwa, iki gihe ni cyo kwezwa. Rero nshuti bakundwa n'Imana, iki gihe ngo ni cyo kwezwa. Umuntu wese ahari ngo ni yezwe, aho umuntu wese ari yezwe. Uryame wejejwe, wabyuka mu gitondo wezwe, wikangura mu ijoro iyeze, wagenda mu mirimo iyeze. Aho uri hose umuntu ngo atunge mu mutima ikintu cyo guhora yezwa burakanya, kuko ngo iki gihe tugezemo nicyo kweza umugeni. Kandi ngo umugeni ngo agomba azamuke, umugeni ngo agomba azamuke. Rero imbere y'uko umugeni azamuka kwezwa, umuntu wese ngo ni yezwe, umwe wese ngo amenye yezwe. Kandi itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2024, hari ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, naho nyene nari nahawe imburi, nari nabonye ibintu yari imburi muri make. Naho nyene nari nabonye, numvise urwamo rwinshi mw'isi, hirya no hino ku isi urwamo rwinshi, ariko mbona abantu benshi bari kugenda ruruja n'uruza. Hanyuma rero icyo gihe mbona ndi kubwira abantu ati inzamba igira ivuge, kuko jewe narajanwe mpagarikwa ahantu kwibarabara, mbwirwa kubwira abantu ngo inzamba igira ivuge, kuko ngo marayika avuze inzamba yari yiteguye, yarayifise mu ntoke, yagira ngo ivuge. Jewe rero ndajanwa mpagarikwa ahantu kwibarabara, haca abantu bariko barirukanga, ngo nze ndasemura mbwira abantu ko inzamba igira ivuge. Kandi abantu benshi baraza, kuko aricyo nari nahashiriwe, bakaza kumbaza ngo ugo rwamo wowe uragumva? Ati ndagumva. Ngo ugo rwamo ruri kuvuga hirya no hino ku isi uragumva? Ati ndagumva. Ngo none bakambaza ngo ni urwamo rw'iki? Nanjye ndabishura nti ugo rwamo abenshi ati harimo urwamo rw'abakozi b'Imana bariko barabwira abantu kwezwa, ati kubera ko inzamba igira ivuge. Rero nabona abantu bataye umutwe, nabona abantu babuze amahoro, bariruka, bamwe biruka bamanuka, abandi baduga, abandi bakiruka bacitse. Mbese wabona abantu birukanka cyane, biruka bahunga ngo ibigira bibe. Jewe rero mbona ndi gusomera ndababwira ati inzamba igira ivuge, inzamba igira ivuge, inzamba igira ivuge, inzamba igira ivuge. Nuko vyagenze. None rero nshuti bakundwa, ntidukine ku mburi, hirya no hino biramaze gutangazwa, kandi namwe mwese ndazi ko mumaze kumenya yuko igihe turimo ari igihe cyo kwitegura izamurwa ry'umugeni, kuduzwa k'umugeni. Umugeni rero ariko arabwirwa kwezwa. Nimba ko kuri umugeni wa Kristo ni wezwe, aho uherereye hose utangure wirimbishe, ube use n'umugeni wa Kristo. Umuntu wese ahari, umukobwa n'umuhungu, umugore, umugabo, mutama n'umutamakazi, ahantu hose mwoba muherereye, bizinesi zose mukora, izo bizinesi z'umubiri, izo umwanya muto ziraje zigirente ziveho, zikugweho.
rero iyo imburi itanzwe kuba ari kugira ngo duhore twiteguye nk'uko byavuzwe, na cyane ko dusanzwe tubizi ko ibihe biri imbere bigoye, twimirije kwinjira mu gihe cyaka nk'itanura. Ndabibabwiye kandi abantu benshi barabizi yuko iminsi iri imbere yacu ari mibi cyane. Rero twabwiwe kwezwa, umwe wese ku giti ciwe. Twabwiye guhora twejeje, twaja kuryama twezwa, wavyuka wezwa, waba uri mwibarabara wezwa, ahantu uba uri hose ezwa, mu vyo ukora byose ezwa. Imitima yacu tuyerekeze ku Mana kugira ngo duhore twezwa. Murakoze rero, yari iyo mburi nagomba kubasangiza nk'uko muri bene data. Yego cyane, murakoze. Yesu nabahezagire.